bashobora gusomera nako bashobora kuburumanga mu gihe bari biteze gusomera kuwitwa Alphonso Davies umunyakanada akina kuri 3 muri equipe yitwa Bayern Munchen. Numwe mu bakinyi byari byitweze ko ashobora kwinjira muri equipe yitwa Real Madrid mu kwezi kwa gatandatu akazira ubuntu nyuma yuko amasezerano yiwe muri equipe yitwa Bayern yarasigaje amezi agera kuri 6 gusa ngo arangire. Bivuze ngo mu kwezi kwa gatandatu amasezerano yitwa Alphonso Davies yari kubarangiye, byari byiteze ko ashobora kwinjira muri equipe yitwa Real Madrid ku buntu. Ariko kuva mu ngirange ndetse n'amakuru yiri warasosekera kuri no munsi aremeza ko witwa Alphonso Davies agiye kongereza amasezerano muri equipe yitwa Bayern ndetse akanahabwa n'umushahara mwiza cyane usukuye wa miliyoni 15 ku mwaka muri equipe yitwa Bayern. Kwa Real barashobora kurumanga mu gihe bari biteze gusomera ku witwa Alphonso Davies na cyane ko bigaragara ko no munsi equipe yitwa Real Madrid saga seseshwa rumuri irakeneye umukina kina kuri nimero zigera kuri 3 mwiza. Uno munsi ibyo gusomera no kurumanga kwa Real Madrid amahigwe menshi nayo kurumanga gusumba gusomera ibice nka 90% kuko namuze amaze kuba hasohoka makuru avuga ngo Alphonso Davies ashobora kuba agiye kongera Bayern amasezerano y'imyaka igera kuri 5 donc gushika 2023 ahabwa umushahara wenyene yasavye atari equipe yamupropoje. Kuko ribuka yuko agera avugwa yuko bariko barahuriza ku mafaranga. Alphonso Davies ariko asaba amafaranga menshi, Bayern ikamuha make. Alphonso yariko asaba umushahara miliyoni zigera kuri 20 n'ubwo ngo abamuhagarariye baguma banegosia autour de 20 miliyoni ariko no munsi bivugwa ko ari convaincu guhembwa miliyoni 15. Aje kuba convaincu no guhembwa miliyoni 15 agahabwa amasezerano y'imyaka igera kuri 40 nako y'imyaka igera kuri 4 aza kuba seheza amasezerano yujuje imyaka 28 kuko no musagenda ni 29. Bisiguye ngo Real Madrid nimba wari witeze Alphonso Davies nko mu numero 3 wa equipe mu mwaka w'inkino kurikira amahigwe menshi muri kano kanya asa nuko yamaze gusura ko mukinyi wa Bayern de nouveau. Ahubwo Real Madrid igiciga kisigara niki nimba tubuza Alphonso Davies turagomba kwiga plan B. Ni gute Alphonso Davies dusa kurondera umusubirizi wiwe ono musuge n'undabire mu equipe yose ari ku mugabane wa Burayi. Equipe zifise aba defenseur bo ku numero 3 bameze neza bari capable gukina equipe nka Real Madrid ya Alphonso Davies. Inyuma ya Alphonso Davies ari umwana wo muri Paris Saint-Germain twano no Mendes yamaze kuba yongera amasezerano no mu ndwirangiye. Inyuma ya no Mendes ari umusore yitwa Theo Hernandez ni kapiteni wa Milan AC ni nawe ni n'umwana Real Madrid yirereye ubwabo. Sinibaza yuko no munsi vyoba bigikunda kugenda gukonvenka Theo Hernandez ngo agaruke Madrid. Bien sûr ukagenda uri Madrid nivyo mu convaincre ariko bimwe mu byo tubona Madrid yagira atinya byo kurekura amafaranga ku isoko. Sinibaza ko Theo ukivuga munsi ya 70 miliyoni byoshoboka kuko Alphonso Davies mwibuke ko hageze igihe Bayern Dominique basaba 50 miliyoni baravuga to yagiye amasezerano nta 50 miliyoni twosanga. Sinibaza ko Theo Hernandez avec 28 ans Real Madrid gutanga imiliyoni 70 kuko mbaye wewe Alphonso nako nashaka reka ndakurabire clause liberatoire y'umugabo yitwa Theo ukabona yuko uno munsi jewe nimba Real Madrid itoronka Theo Hernandez nironke Nuno Mendes nironke Alphonso Davies umudefenseur kuri gatata sigaye muzima ni Federico Di Marco. Sindiko ndabona ikintu nanzi ngo ego bakinyi barashuha kumva ko Real Madrid yakurondeye ko Barcelona yakurondeye mugamaze kubona akaranga mutima kari mu Bataliyano ninka karanga mutima kari mu Badagi. Biragoye ko no munsi Federico Di Marco mukura muri equipe nziza nka Inter de Milan nguje kumubwira projet Real Madrid nivyo ni projet equipe twari bikombe nk'umukinyi mwiza w'umutaliyana ahantu hababaye ba Maldini ahantu hababaye ba Fabio Cannavaro ni umukinyi agomba ko paramarese yiwiduga mugabo sinumva ingene uno munsi biba bigoye ko yo kwitesha projet ya Inter de Milan. Jewe rero munsi camindukiza amaso nkarabango Real Madrid nubundi ndimba mubuza Alphonso Davies funga umwuka genda kwajira na mugarura umwana mwatanzeyo Miguel Gutierrez hama Miguel Gutierrez nimba muza mwagiza amahirwe yo kuronka Trent Alexander-Arnold kwa Liverpool bakinira kabiri. Miguel Guti no mugabo yitwa Francesco Garcia Fran bafashanye ku numero 3 kuko no munsi Mendy muri projet ya Real Madrid je sinkimubonamo cyane kubigendeye kuko ntasigaye agaragaza uburuhe kuko ntasigaye agaragaza imvune. Wibuke Mendy yinje muri equipe Real Madrid kuvunika vyaba ari
zari kazi zishika rimwe na rimwe kuva yinjira sezo ziwe zitanu zabaye impeccable kabisa n'umwe mu bakinyi ubona ari beto umukinyi yakinye sezo zigera kuri zitanu amasufrance yose ashoboka yarayabaye ahantu hose Real Madrid yabaye mu ngorane zisa gusafaringa Mendy bari kumwe mugabo no munsi aravunika no munsi inyuma y'ukwezi kumwe yakira agarasa agakina iminsi ngaho kumva ngo Mendy yasubiye mu mvune byose biriko bigendera ku munaniro yatewe navuga ngo n'inkino Real Madrid yagiye iracamwe rero no munsi ikintu mba mbona nimbabuza Alphonso Davies ama equipe meza mu gihugu cy'Ubwongereza no munsi ugiye muri Chelsea peut-être ugakurayo make kukurera nawe kukurera mu bintu Real Madrid kina ni nko gutunga Francesco Garcia ni nko gutunga Miguel Gutierrez kuko no munsi ntugifise Robertson wa Liverpool ntugifise Luke Shaw wa Manchester United kwa Manchester City nta numero 3 bagira kwa Arsenal nabo bagira no bafise n'umwana ariko baridugiriza no munsi batotanga Lewis Kelly Real Madrid iragomba gufunga umwuka ikavuga ngo ni Fran Garcia no mwana yitwa Miguel Gutierrez dusubire kwa Girona dutanga amafaranga garuke hanyuma baze kuba bigiye indi projet y'ingene bazoronka mu numero 3 John ashaka atari nk'umwana bavanye muri academy yabo sindiko ndabona equipe ifise mu numero 3 no munsi yokinira equipe Real Madrid reka mbanze mfatse ikintu kimwe niki coba gitumye umugabo witwa Alphonso Davies atava muri equipe ya Bayern Dominique vyaje kuba bishigwa kuko kugeza muno mwanya Alphonso Davies naraje imbere y'itangazamakuru n'abavuge hari Bayern yakinajyari Bayern irakina ku munsi w'ejo mu ndabire hamwe amumenyereza company yo bazojana na Alphonso Davies muri press conference araza turaca guca turongo umuco wuzuye cyane kuko kino n'ikibazo bagomba kumubaza ariko ndazi ko amahirwe menshi ashobora kujana na Goreska canke n'abantu ba Joshua Kibici n'abandi Bayern irakina ku munsi w'ejo kuko no munsi muzi hari ntirimo birumvikana ko uno munsi undabire mu nyamakuru nande yagiye atandukanye Vincent company yo yajanye nande muri press conference mu bakinyi biwe kumbura amwe yo yajanye na Alphonso Davies twomenya byinshi bigiye bitandukanye mugabo reka mbanze ngaruko kintu gikomeye cyane kuri Alphonso Davies namakuru yaje kubatsangwa n'umumenyesha makuru azi ku izina rya Florian Plettenberg akorera ikinyamakuru Sky Sport Germany cyangwa se Sky Sport ishami ryo mu gihugu cy'Ubudagi ariko nawaza ko bikonfirma avuga ati bino nabibwiwe n'umwe mu bagabo bakomeye cyane mu bijanye n'amatransfer mwe n'amatransfer witwa Fabrizio Romano urabona amafaranga Theo Hernandez ariko imiliyoni 126 niyo clause liberatoire nako navuga uno mugabo mumve kwanza ino dossier uburyo iri kirazunguruka uno Florian Plettenberg akorera ikinyamakuru Sky Sport Germany avuga ko Alphonso Davies yobagiye kongereza amasezerano kugira ngo agume muri equipe ya Bayern Dominique ariko nabo kavuga ati ndabikesha canke ano namakuru nahawe n'uwitwa Fabrizio Romano umwe mu bamenyesha amakuru akomeye cyane mu bijyanye za transfer bikavugwa ko uno musore yagiye kongereza amasezerano y'imyaka ine mugabo akabamwo kumvikana ko ashobora kuzokongera ko n'undi mwaka nk'uko kuntu kuri Mbappe muravyibuka muri 2020 yongeza amasezerano twabonye afashe mayo yanditse ko 2025 kumbe yari amasezerano y'imyaka 2 plus une année d'option izi contrat zirakunda kubaho ati ndagwaye imyaka ine ariko nitubana neza n'undi wa gatanu nzowushirako nuko niyo masezerano uno mumenyesha makuru wa Sky Sport Germany avuga ko Alphonso Davies ashobora gusinya amasezerano y'imyaka igera kuri 4 n'umwaka umwe w'inyongera vangogeza 2030 miliyoni 15 ashobora guhembwa agahabwa na prime de signature imeze neza kuko kiri mu bintu novuga ngo entourage we ariko irareklama kugeza ubu rero muri Sky Sport Germany bo bemeza ngo ikintu cyonyine gisigaye ni signature officielle no mugabo yitwa Alphonso Davies mugabo reka Jenny garukire ku kantu gakomeye cyane niki cyatumye Alphonso Davies aguma yipriva kuvuga ku bijyanye na equipe ya Madrid kubera iki tutigeze twumva Alphonso Davies aropusa offre za Bayern bivemo ariko twarumvise ibiyago byinshi mu buryo repetitive cyangwa se mu buryo bwisubiriza Alphonso Davies yayazi na Bayern ibyo bamuhaye yavyanze tukumva ngo barategekanya gusubira kuyaga nawe mu kindi kiringo bayaze bavyanze tukumva ngo asaba ibi hari umukinyi yarinze avuga iyo harinze hasohoka ibyo umukinyi asaba bisigura ngo equipe bitanze yo hagoma dufata kwino ka Alphonso Davies tuyiganye naka nkiya Trent akarorero uno munsi Madrid bimaze ko bivugwa n'ibinyamakuru nka za Marca n'ibindi ivyiri capable yo guha uwitwa Trent bakamuhemba peut-être ayarenze miliyoni 200 kuko no musayemwa miliyoni 11 muri equipe ya Liverpool havuze twiteguye kumugwiriza umushahara yahembwe kwa Bayern nako kwa Liverpool turamukubite n'amasezerano y'imyaka 5 mugiye kugeza ubu ivyo Liverpool negosia byose no witwa Trent Alexander-Arnold sinzi kari je ntarondera hari uwo bamaze kumva ivyo Liverpool yo birikira ha Trent Yanse wapi hari amasezerano ari officiel
Liverpool yaba yarahaye Trent twavuga ngo Liverpool yarahaye Trent miliyoni 15 arazanga bamaze kumupropose offre zigera kuri zitatu umugabo baguma bamusaba araba hasi baguma bamusaba ati twoganira ukongereza amasezerano akavuga ati ivyo mumbwira byose nshaka kuvyumva sinifuza kongereza amasezerano mugiye kwa Alphonso Davies twarumva ati Bayern yampropose ibi nawe asaba ibi vuga ngo ariko araba Brad Offer mugabo bafise ikintu deja bamaze kugira gute guhuriza ku musore ari convaincre kwaguma mugiye bamuhaye ibyo asaba mugiye nka Trent ugeza muno mwanya ntituzi ngo ariko arangaguma muri Liverpool bivanye nuko batamuha ibyo asaba kuko ibyo asaba ntavyo turamenya kugeza muno mwanya rero reka nigarukire kuri projet ikomeye cyane kimwe mu bintu gishobora gukonvenka umukinnyi wari wese wanashima dufate Bayern nziza tuzi aba Arjen Robben nabandi na ba Frank Ribery nabandi yari Bayern Dominique ifise abakinyi babanye presque imyaka irenga 5 ukabona ngo ni projet yateguwe fata projet yarimwo Jerome Boateng Manuel Neuer Philippe Lam Bastian Schweinsteiger David Alaba Toni Kroos David Alaba fata Martinez fata Thomas Muller fata Mario Gomez ongeremo Ribery fata Robben sivyo ongeremo Thiago Alcantara rega nawe yarabaye Alcantara dufate yaje mu nyuma mugabo dufate iriya projet yaba aba bakadre bakomakome balam Prince naba ba Toni Kroos baciye binjiriramo zari generation zibiri zisa nizivanze mugabo baramaranye igihe fata umwanya Toni Kroos yarasa nko ari karinjira kuko Toni Kroos ni generation yaba Muller bo binjiye naba kuko uyu musore nubwo ari umunya Espagne Jesse ndamuzi mu equipe makuru Javier Martinez ndamuzi muri Bayern Dominique bo ni generation yitwa ko yinjiye bakiri bato cyane ku myaka 21 basanga ba Philippe Lam bamaze kurenza bo 25 mugabo byarashoka ko babana dufate karongo no munsi muri equipe ya Madrid canke nko muri Barcelona dufate nka Rafinha yinjiye sanga dufate nka Lamine Yamal yinjiye hari Rafinha w'imyaka harimo ekare y'imyaka igera kuri 10 dufate projet yaba Gavi Pedri Casado n'aba bana bakiri bato ba Kubarsi na Bayamar wasanze hore Robert Lewandowski ucufata n'umukinyi ari Matir no musi nka Frenkie de Jong peut-être Nande na Rafinha urabona ko n'abantu bashobora kubana imyaka irenga 5 mugabo bazogenda basigiye generation yari equipe ya Bayern yatweretse ngo ibijaye no gutegura projet bwa mbere nk'umukinyi w'umudaga agomba kumva ko akine equipe ya Bayern ari fier kabiri umukinyi aje muri Bayern Dominique atari umudaga agomba kuba fier na projet ikomeye cyane ya Bayern Dominique uno munsi projet yari yaraheze uno munsi ndi convaincu ko nico kintu nagumye ngaruka ko cyane ndavuga ati buriye abadagi bakeneye muri Vincent Company projet yo gusubira kubaka Bayern tinyise ku mugabane wa Buraya gusumba kumva ko bagiye kurondera ibikombe buryo buri direct ko kurondera ibikombe barabonye ngo ndushobora kurondera ibikombe tudafise projet buriya niho hantu umugabo yitwa Thomas Tuchel no munsi novuga yananiriwe niho hantu novuga Julian Nagelsmann asa n'uwananiriwe bakamwirukana bafashwe n'igihunga kuko uno munsi ugiye kuraba equipe ya Dominique yari yagezaho bahengeka ba Lucas Hernandez ukabona ko atacu bagishoboye gutanga hari yageze igihe ubona abakinyi nka David arabavuga ati nta projet kiri muri Bayern yotuma ndahaguma reka nigiraho mbona hari projet yiye nitwarira igikombe kandi byaramukundiye rero no munsi dufata karero turaba abana equipe ya Dominique ifise mugabo nta guciriyemo gato sinzi ko urabona filosofi ya Bayern Dominique uno munsi byari bigoye ko ubwira nk'umuntu atagitangura akora umupira w'amaguru akaraba match za Bayern byari bigoye ko utahura ko Robben na Ribery abadagi bagira ko karanga mutima k'abadagi selon n'ingene equipe iri kurafata abakinyi no musa Alphonso Davies akubwira ati nyuma y'uburuhuko ni santa nk'umuntu atagira umuryango mu gihe n'abandi muri Bayern Dominique erega fata karoro nka Arjen Robben ega nayo yigeze aronka umunezero atari muri mu budagi kwa Chelsea kwa Madrid kwa Real kugera muzi isanga kwa Bayern akabona ko iyo mana yifise ariko yarabuze abantu bamufata mu mugongo mugabo agize kwa Bayern se senti ko mbara mezo mugena Frank Ribery yavuye n'ibyo mu Faransa mukenye muyiza ariko uno munsi Frank Ribery azi Bayern Dominique gusumba ko yabaze nk'iyo Marseille na Zario na zandi rero n'uyu Alphonso Davies ico yarakene kwa Madrid n'igiki nuko muri projet y'aba Galactique projet à long terme kuko umupira arazi ko nta projet n'imwe uno munsi kwizi tokenera Alphonso Davies kandi aho yoja hose yobatitirere yego mugabo nk'umwana ari muhira ku myaka 24 abona Bayern yamaze gutangura kubaka projet ishobora kubakira ku bana bakiri bato bientôt amasezerano ya Jamal Musiala bazanye Michael Olise reka dufate peut-être mu masecteur y'ikibuga urabe combien d'offres Bayern nayo yobikira kora cyane avec kuno kuntu aba bana bashobora kumenyerana muri no tactique nshasha mugabo azkwiza ya Vincent Company fata nko mu banyegori uno munsi Bayern nta projet y'umunyegori ifise kuko uwitwa Manuel Neuer afise imyaka 38 Irich afise 36 yari kwibaze no mu backup wanuwa akaba gusumva imyaka 2 uri Irich ata muntu arakubona saison yose muri Bayern aba bose baragiye mugabo barafise umwana azwi izina rya Perez afise imyaka 24
barafise aho batije bitwa ba Pavlezic afise imyaka 18 barafise nundi yitwa Schmitz nawe afise imyaka 19 bivuze ngo barashobora kuraba mwaba canke bagatora ngundi munyegoro ngo kwa Stuttgart na Zande bakubaka projet fatero defensive Sasha Boy imyaka 24 fatu witwa Bachnan imyaka 19 Alphonso Davies 24 Rafael Guerrero ariko arava muri projet ku myaka 31 ndetse na Eric Daya ku myaka 31 arava muri projet ariko fata Hiroki Ito ni mushasha waguze kwa Stuttgart imyaka 25 Kim Min Jae imyaka 28 Deo Upamecano 26 defensive murumva uko deja projet iri ngaho harasige kumenyereza ibyazo umusaruro tuje hagati mu kibuga Leon Goretzka agiye kugenda 29 fata Joshua Kimmich niko kuko ariko no munsi Konrad Laimer 27 Jamal Musiala 21 Michael Olise 23 fata witwa Pavlovic 20 tuvuge ngo uno munsi equipe ya Bayern irafise refitire star muri mediane bari hagati y'imyaka 21 na 22 Pavlovic nivo yo twarayibonye mwana teye ubwo hagati mu kibuga Jamal Musiala fata Michael Olise ucongera ko no y'imyaka 27 rega Konrad Laimer yokina n'aba bana sezo zirenga zitanu yeah of course zamu busatirizi equipe no musifise Kingsley Coman na Nyabri abo bafise 29 barashobora no kugenda nta kibazo mugabo tugaruke ku mugabo azwi izina rya Matistel numwe mwana vyariko biravuga ko ashobora kwerekeza muri equipe ya Chelsea mugabo no munsi nawe yamaze kwinforma Bayern Dominique n'uwitwa Vincent Kompany ati nifuza guma muri Bayern Dominique kubera arabona ngo abo bahanganye biento baramubisa asigare yitwa ko ashobora kuyobora ino equipe musati koko no munsi nimba Bayern yisange dans l'obligation kugura abandi kugira ngo nimba yokina nko mu wingo kabaze ko vise rero isanari bucangenda ukavise Kingsley Coman ukavise Serge Gnabry abo se ni babucangenda nta mpamvu yo gufatwa n'igihunga cyo kuva ngo ya nta mpamvu yo gufatwa n'igihunga ngo yova muri Bayern Dominique 30k Kane 31 Kane bivuze ngo no munsi tugiye kuraba uko kuntu toranga Madrid iri dans l'obligation yo kurondera aba défenseur mu gibona ko abasatirizi Vinicius Junior Kylian Mbappe Brahim Diaz Arda Güler na Rodrigo bakiri bato ni nako kuntu uno munsi Bayern Dominique yisanga muri defense no muri mediane byaraheze igomba gukonvaincre ari we wese hama ikibazo Bayern Dominique karabati mbega muri mu myaka 3 tutagifise Kane na Gnabry na Bakomani na bande ubwo Matistel tuzoca tumuhuza na bande ni naco gitumona projet n'ubu ya Florian Wirtz ni barayeba kandi twarabonye ngo Vita ashobora gukina nko mu winga cyangwa akina nka nimero 10 Musiala agakina nko mu winga kandi no muso ufasha karorero nimba ari bimwe mu byo Musiala yo oblige kugira ngo ashobore kuba yo kwisanga muri equipe Bayern Dominique c'est belle bi witwa Florian Wirtz uno musi baratangwe kugira projet ishobora kwatira umwana wese akiri muto aviza kure cyane kugira ngo abe umukinyi mwiza iyi mentality yo kumva ngo nzoba mwiza kwera ngiye kwa Madrid canke ngiye kwa Barcelona iratanguye kuva mu bana bivanye na projet ikomeye cyane sinzi ko mubona n'indi projet ikomeye cyane iri kiratira abantu projet ya Man City yitwa Pep Guardiola ivaye n'ivyo amaze kwiyubakira uno munsi yarandara avuga ati ndagumye naho ngiye singija kwa Barcelona no kwande ngomba kumurejande hano ibitsina abajana 60 Alan Shearer afise muri Premier League nzobibata iyo rukono nshaka kuyibata mugiye uno munsi dufata karuru none niki Bayern Dominique itahaye witwa Alphonso Davies yo caja kurondera i Madrid canke kwa Barcelona mu buryo buri direct bien sûr mediatisation kuno munsi Bayern Dominique nubwo itwara Ligue des Champions biragoye ko Davies isanga mu buryo buri direct mwitangazamakuru kuri podium ya Ballon d'Or nkuko vyogenda nko kwa Madrid akaruriro mugabo kandi no munsi Bayern Dominique biragoye ko izotwara igikombe biba binagoye ko kwisanga kuri podium ya Ballon d'Or nkuko kwisanga hari kwa Barcelona itatwaye igikombe hariya n'itangazamakuru nivyo ni equipe nkuru zira ku branding mugabo no munsi dufata karuro Alphonso Davies est-ce que birashoboka ko Bayern Dominique itwara igikombe nitumara parmi les meilleurs joueurs kwisi bane yatwaye igikombe biragoye bivuze ngo nimba ari convaincre nino projet nimba ari convaincre n'uburyo yavuye muri Ghana kisanga muri Canada nk'impunzi akava yakisanga mu Budagi kwa Bayern akaba nko muhira bakamuyo confiance akaba yarubatsira izina ku myaka 24 doit être reconnaissant nimba Bayern itakuranije kwimi bigiye bitandukanye ukabona projet iri convaincre iyi dossier Alphonso Davies yategetswe kuba mu gifungo naco gituma kenshi wagume tubigaruka ko kumva marka yavuze ngo bisa n'ivyarangiye ukabimenya shaka kuri bigiye bitandukanye ati Davies Yanse offer ariko yifuza Madrid gusa ugasanga ibintu byo witwa Alphonso Davies kwerekana ko ari proche ya Madrid cyane byavuzwe n'itangazamakuru ry'i Madrid cyane gusomba itangazamakuru ryahe ryo mu Budagi simvuze ko eja toja mu itangazamakuru tukumva ivyo Bayern yari proche kumusinyisha rabiteye byatsi ariko no kuba situation kumbure agahindura ivyiyumvira akaba yo kurekeza muri Real Madrid ariko ibihare muri kano kanya bivana mu bamwegereye biravugwa ko umusore ashobora kongereza amasezerano y'imyaka 5 agamwe n'umushahara miliyoni 15 muri equipe yitwa Bayern kandi je nifatiye ku bintu bibiri ufashe histoire yiwe n'uburyo yisanze muri Bayern ivyo afise no musi ku bwa Bayern ikabitamunanije ikabimuha ivyo yifuza en plus akababona afite icizere projet ya company igomba kubakwa
hariho facteurs zibiri cyangwa zitatu no munsi zosigura igituma umusore ashobora kuba yohitamo kwigumira muri equipe nka Bayern Dominique. Je sinotangara gumye muri Bayern gusumba uko Caroline atangajwe na Erling Braut Haaland, bona ko yavuze ati mu buryo bugaragara narabuze Ballon d'Or kubera nakina ya Barcelona, kuko no munsi Erling Braut Haaland yo isanga kwijya podium agwana ya Ballon d'Or na Messi akina Madrid cyangwa Barcelona vyari kuba ibindi ndabizi. yari kuba agomba kuvugirwa cyane gusumba nimba ibyo bitamuhungabanije akavuga ati je ngomba kwigumira kwa City. Foden akaba yigumiye kwa City, bakaba bariko barazana ba Kusanov bakaba bazanye ba Marmushi. Projet nyinshi zirahari z'imigu dushobora kuzobona wanashima ikonkiransa ya Barcelona na Madrid cyane kuri ibikombe vya UEFA Champions League na cyane byitwa ko bikunze kuba bituma abakinyi baronka ubushimwe buri individuel, tugatangara mu buryo tusari twiteze. nguko rero ko bimeze kuri Alphonso Davies, no kurindira tukaraba niba hari kiza kuba gihinduka cyangwa n'ubundi ari bugume ku ngingo yo kongereza amasezerano muri equipe yitwa Bayern Munchen.